ijambo tugiye kwiga kuri uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kugira ivyiyumviro vya Kristo bizana kuroranirwa. Haleluya. Avoir la pensée ou la mentalité de Christ amène le succès. Yesu ashimwe. Haleluya. N'amajambo numva yuko dukeneye cyane. Kuroranirwa niki? Hari umufasha. Iyo bavuze kuroranirwa, naka yararoraniwe, araroraniwe. Kuko nivyo kenshi turakunda kuvuga yuko umukristo duca mu bibazo, tugaca mu bihe bikomeye, kandi ni inyigisho ikomeye tubona mu vyanditswe. Ariko rero hari igihe rimwe na rimwe n'abakristo dusanga turi mu gikristo c'iterabwoba. Haleluya. Ugasanga umuntu yama yumva ko ari hasi, ariko akumva yuko atakundi kubera ari hasi. Ariko ni jambo ry'Imana yavuga ko muri Kristo Yesu turoranirwa. Yesu ashimwe. Hari kuroranirwa muri Kristo Yesu. Rero kuroranirwa si ikintu gifatira hanze, ariko kiragaragara mu mpande zose. Iyo tuvuze kuroranirwa cyane avoir du succès cyane le succès, ni ukuvuga ngo ni igihe umuntu muri we yumva atekanye. Haleluya. Bihera mu gutekana ko mu muntu w'imbere, aho umuntu yumva yikunze ubwa mbere, umuntu akumva arakunzwe, umuntu akumva yigirira icizere, icyo twita estime de soi. Umuntu akumva yigirira icizere, akumva ariyemera, kandi akaba azi ko n'abo hanze bamwemera, naho hariho abatamwemera. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko uko biri kose umuntu ategerezwa kuba positif, kuko Kristo Yesu zima twazane c'est une vie positive. Alléluia. C'est pas une vie négative, c'est une vie positive. Alléluia. Muyandi majambo n'ubuzima bwo. Hariga abantu bimvira ko ivyo turimo atari vyo. Mbwira mugeza ati turi mu bintu vyo. Alléluia. Turi mu bintu vyo. Turi mu bintu vy'ukuri. Ni turi mu kinyoma. Ni twazimiye. Ariko turi mu bintu vyo. Alléluia. Rero ariko success cyane kuroranirwa biragera no hanze. Aho ni bimwe twama tuvuga ngo il a une vie réussie. Ngo ubuzima bwiwe bwaratotse. Haleluya. Yesu ashimwe. Ariko bishobora kuba bitaratoka ngo biboneke hanze, ariko burya iyo umuntu aroraniwe indani, naho hanze bitaraboneka, uyu muntu araboneka. Haleluya. Ni ahandi ushobora gusanga umuntu umwifuza, ukifuza kwambara nawe atamahera afise. Birabaho ukifuza kwambara n'umuntu atifitiye amahera, wewe uyafise. Umuntu araroraniwe, il est élégant ou élégante, ariko aratambuka araroraniwe. Indani muri we ari succeed. Yesu ashimwe. Rero ibi turaza kubona yuko avec la pensée, bice mu vyiyumviro vya Kristo, turiko turaja kuroranirwa. Yesu ashimwe. Turaza gusoma mu gitabo ca Abifilipi igice ca 2. Haleluya. Bene data, twahamagariwe kuroranirwa, twahamagariwe kugubwa neza. Rero hariga umuntu abaho yumva ari hasi, ariko ubuzima bwo mu Kristo si ubuzima bwo hasi. Kristo yaje kutuzamura, yaje kudufata ukuboko kugira ngo abazamye atuzamure, abakwamye abafata ukuboko. Abifilipi igice ca 2, tuza guhera ku umurongo wa 10. Abifilipi igice ca 5, gitabo icete Paulo yandikiye shengero rya Abifilipi igice ca 5, igice ca 2 turahera ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 11. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Mugire muri mwebwe wa mutima wari hehe?
wari muri Kristo Yesu. Abafise amabibiriya atandukanye, hamwe muza gusanga hari ijambo la pensée de Christ, la pensée que Jésus avait, la pensée de Christ. Ahandi bashaka kubona romo la mentalité, hari yandi maversion akoresha les sentiments, sivyo? Hari yandi maversion akoresha attitude. Ariko jewe ijambo nza kwitiza ni ijambo rivuga mugira ivyiyumviro. Ayez la pensée, ayez la mentalité, mugire imyiyumvirire imwe yari muri Kristo Yesu. Mu yandi majambo, Kristo yaje afise ukuntu yiyumvira. Hari ivyiyumviro yazanye. Ugeze ku murongo wa 6 baratubwira neza ingene Yesu Kristo yiyumvira. Nguwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye. Batangwa kutubwira ingene Yesu yiyumvira. Ngo naho yari asanganywe ishusho y'Imana, Kristo yari asanganywe ishusho y'Imana, ariko kandi yari Imana. Haleluya. Ngo ntiyiyumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Haleluya. Ngo Kristo il a fait des droits ziva muri condition de divinité yiwe. Ngo Kristo nk'Imana yari afise uburenganzira cyane, yari yemerewe kugaragara nk'umunyabushobozi ngaha ku isi. Yari afise uburenganzira n'ubushobozi bwo kugaragara nk'Imana. Ariko Bibiliya itubwira ngo ntiyiyumviriye ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kwimirako. Mu yandi majambo, ivyiyumviro vya Kristo Yesu ntivyari bishingiye ku burenganzira afise bw'ubumana bwiwe. Sinzi ko turiko turajana. Ivyiyumviro vya Kristo ntivyari bishingiye ku bumana bwiwe igihe yazangaha mw'iyi si. Amen. Haleluya. Atari uko ubumana bwiwe bwatakaye canke bwavuyeho, ariko ntiyashize ivyiyumviro vyiwe ku cari. Amen. Ivyo si ivyiyumviro vya bose. Ça c'est pas une mentalité générale. Ariko urabona yuko ni ivyiyumviro biri à part, biri particulier. Mwene data je kukubwira ati ntugire ivyiyumviro vya bose. Yesu ashimye. Birumvikana. Ntugire ivyiyumviro vya bose. Haleluya. Naho abandi bohemuka ntuhemuke. Naho abandi bobesha wewe ntubeshe. Naho abandi boja mw'ishengero bakavayo bakaja gusambana wewe ntukore gutyo. Naho abandi bokwifata nabi wewe ntiwifate nabi. Haleluya. Ariko ugira ivyiyumviro vya Kristo. Ugira ivyiyumviro biri apa. Yesu ashimwe. Kristo naho yari afise ishusho y'Imana ntiyaje ari umutegetsi ngaha mw'iyi si. Kristo ntiyaje ari umuntu w'umupatro ateye ubwoba. Jésus n'était pas le boss. Ariko Bibiliya iratubwira ivyiyumviro yari afise. Ndabona muri Kristo yari afise ivyiyumviro binyuranye n'ivyo isi canke n'ivyo umuntu w'isi. Kuko ivyiyumviro vy'isi kenshi bikunda kuba bifatanije n'amadroit canke n'uburenganzira dufise. Ivyiyumviro vy'umuntu w'isi uzosanga bifatanye n'amaprivilege canke n'ibimuha ububasha afise. Ariko turabona ko Kristo yari afise umutima unyuranye. Ku murongo w'indwi baratubwira ati yisiga ubusa, yakira ishusho y'umushumba, acika ubusa n'abantu. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, aragamburuka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba.
Yesu ashimwe. Aha rero turabona la pensée qu'avait Jésus. Hari uwabonye ivyiyumviro Yesu yari afise. Yesu yavutse nk'umuntu. Yesu ashimwe. Yavutse nk'umuntu. Ariko kandi ntiyavutse nk'umuntu gusa. Bibiliya ivuga ngo yabira ishusho y'umugurano. Ngo Kristo yimatanya n'umunyabyaha. Ubundi Yesu we ntiyari kugucungura iyo atifatanya nawe. Byari ngombwa yuko Kristo acika umuntu, yifatanya n'umunyabyaha, yifatanya nk'umunyabyaha, yifatanya n'umuja kugira acungure umuja. Burya umuntu atifatanije nawe ntacyo ashobora kugufasha. Haleluya. Kugira ngo umuntu agufashe, naho yoba ari umuntu akomeye, nuko iby'ubukomezi bwiwe dimwe nuko amanuka akifatanya nawe akabona kuguserva. Kugira ngo Kristo Yesu aduserve, yabanje gushira hasi uburenganzira bwiwe cyane kondisiyo z'ubumana ziwe, yifata runyabyaha, acika umunyabyaha, acika inkozi y'ikibi, acika umusuma, acika umwicanyi, acika umwambuzi, kugira umwambuzi akizwe, umwicanyi akizwe, umusambanyi akizwe, inkozi y'ikibi ikizwe. Haleluya. Nukuvuga ngo la mentalité qu'avait Jésus, ivyiyumviro Kristo yari afise vyari ivyiyumviro vyo kuja ku musaraba. Haleluya. Vyari ivyiyumviro vyo kubambwa, nivyari ivyiyumviro vyo kuba umuntu atinyitse aha kw'isi, nivyari ivyiyumviro vyo gukubita abantu ataca abahoye, nivyari ivyiyumviro vy'ubugizi bwa nabi. Ariko ivyiyumviro vya Kristo vyari ivyiyumviro vyo kuja ku musaraba. Kristo Yesu ntivyamworoheye kuja ku musaraba. Iri jambo ndarikunda. Kenshi twama tuvuga ngo ivy'agakiza biragoye. Byinshi ivy'agakiza biragoye, sinje kukubwira ngo biroroshe, ariko bigoye vyoroshe. Igituma bene data hamwe na hamwe bitazotworohera nuko na Kristo ntivyamworoheye. Ubundi Yesu ibi vyiyumviro yarase vyo kwifatanya n'umunyabyaha akaja kumupfira ku musaraba, Kristo Yesu ntivyamworoheye. Haleluya. Ariko c'était le plan de Dieu. Wari umugambi w'Imana yuko Kristo haboneka umuntu. Yesu ashimwe. Yesu tumushire ku ruhande, ariko mu mugambi w'Imana hategerezwa kuboneka umuntu. Nico gituma ugiye gusoma mu vyahishuriye Yohana igice ca 5, mu vyo Yohana yeretswe yavuze ati ntabona igitabo, nabonye igitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye ku ntebe. Ico gitabo cyari cyanditse ko imbere n'inyuma, aho ni mu vyahishuriye Yohana igice ca 5. Cyari cyanditse ko imbere n'inyuma, ariko kimatanijwe n'udushashara indwi. Ngo Imana yari ifise umugambi. Dieu avait une mission. Bene data, Imana iradukunda. Ariko abantu biyumvira ko baherekeje, ntitwaherekeje. Hariho umuntu agera ahantu akavuga ati jewe nikoreye isi, ibibazo vy'isi byose narabirazwe, kizwa. Uratahura ko ivyo wiyumvira ari kinyoma, ukeneye ivyiyumviro vya Kristo. Ariko ikibabaje nuko abakristo benshi n'abari mu ishengero baracafise le sentiment de victime, baracafise ivyiyumviro sinzi ingene no vyita, ivyiyumviro vyo kuba bari mu karenganyo. Kuko burya mu isi umuntu arakubitika, naho tudakubitika kimwe. Jeff uko nakubititse, ariko umuntu wese arakubitika. Ariko ngira mwe ntimwakubititse, ako je narakubititse. Haleluya.
Yesu ashimwe. Bene data, naho twakubititse ntabwo Imana yaduhevye. Haleluya. Naho wakubititse Imana irakuzi. Nturimanuka mw'isi, nturisanganya mw'isi, ntiwaje guherekeza abandi. Isi ni kuri ku mutwe nk'uko uvyiyumvira. Ivyo ni ivyiyumviro vyo mu mwiza. Urakeneye ivyiyumviro vyo ku musaraba. Haleluya. Akico nkundira Yesu, iyo ukijijwe ivyo vyiyumviro birahava. Muri wewe ukumva yuko wakunzwe. Rero Yohana avuga ati ntabona igitabo. Nukuvuga ngo ico gitabo ngo cari cugaye, ngo kimatanijwe n'udushashara indwi. Yohana avuga ati mbona umumarayika w'inkomezi asemerera ngo ninde abereye kuzingura ico gitabo akamena ibikimatanije. Ariko ngo nta wabonetse haba mu ijuru, mu isi ndetse n'ikuzimu. Yohana aravuga ati ndarira kuko atawubonetse ashobora kuzingurira iki gitabo, ariko persone na oze, nta n'umuntu yashoboye no kugishira kwa maso. Ariko ngo yumva ijwi rimubwira ati nacurira, nacurira intare yo mu muryango wa Yuda. Mubwira ati intare yo mu muryango wa Yuda. Intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cyo ku munago wa Dawidi, yaranesheje, yaranesheje ngazingurura ico gitabo, ngamene ibikimatanije. Haleluya. Yesu yaje afise ivyiyumviro bene data. Ubundi Yesu gupfa kwiwe ni kwabaye giturumbuka, ntiyabaye impanuka. Nico gituma nje kugutera intege nkubwira ko ubuzima bwawe ngaha kw'isi si giturumbuka. Kimwe mu bintu byanciye ko nazibagira nukuntu nageze ahantu nkabona ko imbere hari futi. Birabice kuba waradepanshije mu gikorwa kanaka, mu nyubako kanaka igasenyuka, cyangwa ugashira inkomezi za n'ubutunzi bwawe bigasenyuka, ukabona ko ivyo wakoze byose byabaye futi. Ndi mu bantu mu buzima bageze ahantu nyiri muto narakwiza imyaka 25, ndabona yuko imbere ataho, kugeraho mpura n'umwami Yesu. Umwami Yesu ambwira ati hari bishasha peti. Hari bishasha, amindurira amateka. Haleluya. Jewe Satani yari yanafashe ambwira ko ntashobora kubaka, ntibikunda. Ariko hari igihe nicara nkabona abana tutotu. Haleluya. Tutotu. Nkavuga ati mpamagarirwa kurondera ivyo bajya. Amen. Mpamagarirwa kwiruka. Hari igihe bambwira ati we ntuhamagarirwa kwiruka, Imana yatuzanye izodutunga. Haleluya. Yesu ashimwe. Urabona yuko Yesu Kristo, burya Yesu yaje afise mission. Mu yandi majambo afata cha gitabo aravuga ati moi Jésus je m'engage. Je m'engage à sauver Madame Nina. Alléluia. Je m'engage à sauver Docteur Neige. Je m'engage à amener la paix. Habaye imishikirano idasanzwe. Ndiyemeje kugarukana amahoro. Ndiyemeje kugarukana intsinzi. Ndiyemeje kugarukana ububasha Satani yanyaze. Ndiyemeje kugarukana amahoro, umunezero, intsinzi. Bene data, ivyo nivyo dufise. That is your success.
haleluya. Isi hari ibyo itwereka kandi ni byiza, ariko naba mvuga ati inzira isi ifise zo gushika kure sizo dufise, ariko si ukuvuga ko twe tuzokwama. Umuntu w'Imana si ukuvuga ko azokwama. Hari inzira adacamwo, mbwo hari inzira acamwo akaroranirwa. Haleluya. Rero inivire isi si yabiba, si yabica, si yabagunga, si yabahemuka. Meme twebwe abana b'Imana dutegerezwa kugira ubuzima bufise intumbero. Haleluya. Rero Yesu yaje afise ingene yiyumvira, yari afise ingene yiyumvira. Amen. Ariko kandi ingene yiyumvira ntivyari bifatanye n'uburenganzira bw'ubumana bwiwe, ntivyari bifatanye n'uburenganzira bwo kuringanira n'Imana, vyari bifatanye n'umugambi w'Imana. Mwene data je kugutera intege ngo ukire ivyiyumviro vya Kristo muri wewe. Nugire ivyiyumviro bifatanye n'amahera ufise, nugire ivyiyumviro bifatanye n'igikorwa ufise. Erega ivyo vyose mu gihe kanaka bizovaho. Amen. Haleluya. Iyumvire. Bashaka kuvisa ivyiyumviro bikubwira ati aya mafaranga ndayabirira kuya. Ko ndayabirira kuya ni jewe mfise uburenganzira bwo kuyarya jenyine. Mwumvise ico ciyumviro? Mfise uburenganzira bwo kugira gute? Kuyarya jenyine. Ivyo ni ivyiyumviro bifatiye ku burenganzira, kuri droit. Ariko ivyiyumviro vya Kristo bikubwira ati naho uyabirira kuya partager bya bibiri ubundi muhe bibiri. Voilà la pensée de Christ. Voilà bibiri yakuya, waratigise n'ivyo, ariko naho wayarose ntuyajya wenyene. Amen. Umuntu arashaka kwiyumvira ati antuka ibibazo ndimwo n'urugezo rutari rw'iwanje. Iyi mibabaro si iwanje. Iyi mibabaro ubu buzima ni ubuzima bwo hasi telemanki nashobora kubwemera. Hategerezwa kuronka uburyo ndabivamo. Mwumva ico ciyumviro kivuye kirafatiye ku minyuro kumbure umuntu ashobora gucamo hirya no hino. Amen. Nico gituma kenshi twisunze uburenganzira dufise n'ivyo twemerewe, uzosanga hari ivyaha bimwe twemeza abantu. Ugasanga umuntu agomba kwemeza abantu orgueil. Mbega umuntu yo kwemeza abandi ubwishime. None ko Imana yamezagiye ico tuma ntambara uko nshaka. Oya ntiwambara uko ushaka. Haleluya. Kuba Imana yaraguhezagiye, tu avais des droits yo guhena canke ukambara ibikozasoni, ego vy'igiciro mugabo vy'urukozasoni, ariko ivyiyumviro vya Kristo bikubwira ngo urafise uburenganzira, ariko ampara nk'umwana w'ubwami. Haleluya. Undi nawe akaba ari ahantu inoti zimucako zigenda, kandi arafise facilite cyane, arafise uburenganzira bw'uko zimwe azaracisha hariya. Ivyo umuntu w'isi arashaka kubikora agasinzira, ariko uragaba wewe wakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Urafise privilege zifatiye ku kibanza n'ivyo, zifatiye ku kazi, zifatiye kuri position, ariko Kristo Yesu akubwira ati urarya bikuryame kare. Haleluya.
urarya ibyo ndaguhaye, ni je nzoguteza imbere. Naganire n'umudamu ejo aranyubaka, arambwira ukuntu yamaze igihe abwira umugabo we ko ari kirofa, kuko abo bakorana bariko barubaka amazu bari muri serivisi imwe, kandi aho hantu hari ahantu ashaka gukubita miliyoni 100 kakaba kamizwe n'ingoma. Ambwira ati none we ni kurara tu uko umujyanye igihe bagenzawe baguma bambwira ko bariko barubaka, bambwira yuko wewe bakora akantu wewe ubona. Umugabo arambwira ati, umugabo yaranyicatse arambwira ati wibuke ko bijya bintu bariko barabikora bidaciye mu muco, kandi rero umutima ntubinyemerera. Iyo nahe yaranyubatse. Haleluya, Yesu ashimwe. Umudamu arambwira ati umugabo yaranyigishije. Amen, haleluya. Bene data, nitujustifie ivyaha kubera uburenganzira bumwe na bumwe dufise, nitwemeze ubwishime dushobora kwishima ku bantu kubera uburenganzira dufise, nitugaragaze kwikunda ngo twemeze kwikunda kubera uburenganzira bumwe na bumwe dufise, ariko turakeneye ivyiyumviro vya Kristo. Yesu ashimwe. Bibiri ivuga ngo nico cyatumye Kristo Imana imushira hejuru cyane. Zela eleve. Amen. Zela eleve. Imana yamushize hejuru cyane. Kubera iki? Kubera yakoreye ku vyiyumviro vy'Imana, akorera ku mugambi w'Imana. Amen. Rero ico tubona, turabona ivyiyumviro Kristo yarafise. Turabona les sentiments qu'il avait, sensation yarafise muri we. Ivyiyumviro vyiwe vyari ivyo kuja ku musaraba. Ariko kandi iki cigwa kivuga ngo kugira ivyiyumviro vya Kristo. Turakeneye gukuza bene data ivyiyumviro vya Kristo muri twebwe. Nta kindi kizana kuroranirwa atari ivyiyumviro vya Kristo muri twebwe. Igitabo c'Abaroma igice 8 igice ca 6. Abaroma igice ca 6. Abaroma igice ca 6 umurongo w'9. Paulo aravuga ati kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa, urupfu rutakimuganza. Uko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe ku caha, ariko ariho ari uw'Imana. Mube ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku caha, ariko muriho muri ab'Imana muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndabona ko Kristo yarafise ingene yiyumvira igihe yamanuka avuye mu ijuru. Yarafise mission, yarafise engagement. Ariko turabona n'inyuma y'urupfu rwiwe hariho generation yaje ifise ivyiyumviro vya Kristo. Dans l'apôtre Paul. Iri jambo ritangwa ku murongo w'icene ivuga ati kuko tuzi yuko. Ngo harimo conviction. Paulo avuga ati kuko tuzi ko. Agaheza ku murongo wa 19 avuga ati namwe mwiyumvire gutyo. Hari ingene twiyumvira, kandi ivyo twiyumvira tuzi yuko Kristo yazutse mu bapfuye. Haleluya. Ntagipfa, urupfu ntirukimugumya. Yarapfuye une fois pour toutes. Nazosubira gupfa. Yapfuye rimwe ku caha, ariho ari uw'Imana muri Kristo Yesu. Namwe mwiyumvire gutyo, ariko atangwa avuga ati kuko tuzi yuko. Ubundi ivyiyumviro vya Kristo ni ivyiyumviro bifatanye no kumenya.
Yesu ashimwe. Ni ibyiyumviro bifatanye no kumenya. Ndakunda Pawulo iyo ariko arabwira abanyefeso mu gice cya 4, ababwira ati ariko mwebwe ntimwize Kristo mucyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we. Ubundi ibi byiyumviro biva muri connaissance, biva mu bumenyi. Ntushaka kugera ahantu hinduka mu byiyumviro ngo ugire ibyiyumviro by'ubwami, ugire ibyiyumviro bya Kristo igihe udafite ubumenyi bwa Kristo Yesu. Amen. Ndakunda gutera intege abantu. Burya ubumenyi bwa Kristo ntibusubirirwa n'ubumenyi bw'iby'ubucamanza. Alo? Ubumenyi bwa Kristo ntibusubirirwa n'ubumenyi bw'ubuganga. Ubumenyi bwa Kristo ntibusubirirwa n'ubuhinga, la tekinoloji, abatekinisye. Rero ivyiyumviro vya Kristo ntibisubirirwa n'ubuhinga, les informaticiens. Rero ibi vyagiye vyica ishengero, aho umuntu nimba atonze kwishengero afise umuduga, aca yakigwa nk'umukristo akuze, akakigwa nk'umurongozi. Kubera yaje muki? Yaje mu modoka. Ibi byagiye byica ishengero, aho umuntu aje yambaye cravate, akaba afite n'igitabo, diploma cyane isakoshi irimo ibitabo, irimo impapuro, aca yakigwa nk'umukristo akomeye kandi w'umurongozi. Protokole muragabe. Nukuvuga ngo iryo shengero rihejejwe kwicwa, ririshwe. Ubundi hejuru y'ishengero hategerezwa kuba umuntu afise ubumenyi bwa Kristo. Haleluya. Kandi uyu ategerezwa kugezwa, agasuzumwa imbere y'uko ashigwa hejuru y'ishengero. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero turakeneye ubumenyi bwa Kristo, la connaissance de Jésus. Iyi rero si y'abantu bato bato, ariko ni umuntu wese. Burya umugwi wose wofata hejuru ukahashira umuntu atabishoboye, uwo mugwi uba wishe. Uburongozi bwose hejuru bufise umuntu atabishoboye, no kuvuga ngo abari munsi bose ubu bishe. Nico gituma urutonde rw'ishengero ruhamagarirwa gushira hejuru y'ishengero, hejuru y'imigwi itandukanye iri mu ishengero, abantu babishoboye. Haleluya. Amen. Bene data, burya aha twese uko turi ngaha, umuntu wese ategerezwa gutangura kwiyexersa, gufata igitabo ca Bibiliya, akiga kucinjiramo wenyene ubwiwe, kandi agafata urupapuro n'ikaramu akiga kwigirira incamake y'ivyo yasomye. Amen. Ariko kandi nibihereraho, niyo ncamake uwo mutima w'ivyo yakuyemwo, akiyumvira ingene ibi bintu vyoshigwa mu ngiro mu buzima bwiwe. Amen. Hallelujah. Kuko ubumenyi bwa Kristo burarondegwa. Navuganye n'umwigisha yigisha umwana wacu muto muri maternelle, ari muri maternelle ya mbere. Arambaza ati mbega uyu mwana mwishure muhira muramwigisha? Ndamubwira ati none umwana wo muri premier maternelle baramwigisha? Baramwigisha. Ndamubwira ati je narinzi ko yari karamenyera kwiga. Arambwira ati mukama wanje, rero witegure yuko
aha mw'iri shure ni abana 50, witegure ko azoba uwa nyuma. Kuko ngaha jewe ndiko ndamwigisha passer par les pointiers. Mugabo muri deuxième maternelle basipoza yuko passer par les pointiers guca mu tudome vyavuyeho, bamubwira ati andika igiharuro rimwe. Nimba rero ataravyigiye aha muri maternelle ya mbere, muri maternelle ya kabiri azoca arya amajojo. Yesu ashimye. Rero nta muntu n'umwe yinjira mu ishengero abizi. Naco bitwaye ubwenge ufise n'amasiyanse wize. Ivy'imwe mugomba kwiga A, B, C. Pempoti koti wambaye. Naco bivuze imodoka ugenderamwo. Winjiye mu ishengero utegezwa kubaza ati mbega bivahe bikajahe. Utegezwa kubaza ati mbega umuntu yinjiye mu ishengero ubwa mbere biragoye kumubwira ati soma muri Yesaya. Ntavyo azotora. Ariko twebwe babatu bamwe tubona yuko baje babizi. Nta muntu azabizi. Bakene kumenya A yo mu vy'imwema. Bakene kumenya B yo mu vy'imwema. Gushika kuri Z yo mu buryo bw'imwema. Umuntu ageze kuri Z bakamutora bakamuzeza abantu batatu kugira ngo nawe abigishe yo mu vy'imwema. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Nico gituma igihe kimwe ugiye kuraba muri Mariko igice ca 10 turabona abigishwa babiri, Yakobo na Yohana begera Yesu aramubwira ati turazi ko tuvukana, uzutwemerera umwe yicaye iburyo ubundi yicaye ibubafu, kandi tubigusavye mwibanga mu kanwa ababo. Yesu arababwira ati ntimuzi ico musaba. Igikombe nywerako mwebwe nimushaka kukinywerako, umubatizo mbatizwa mwebwe nimushaka kubatizwa. Nawe aramubwira ati ivyo turabishoboye Yesu. Yesu avuga ati nivyo ego kumbure murabishoboye, mugabo ivyo kwicara iburyo n'ibubafu ni vya Data. Haleluya. Si ivy'umuntu, ni vya Data. Amen. Rero nitubikorokeramo gutyo, ariko ibintu vyose bigomba kuba bifise urutonde. Yesu ashimye. Rero ubwenge bwa Kristo, ivyiyumviro vya Kristo bivahe? Biva mu bumenyi. Paulo avuga ati tuzi yuko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye. Nivyo tuzi, biri mu vyo tuzi, biri mu makonviction yacu, biri mu vyo twemezwa. Namwe mugire ivyiyumviro bimeze gutyo. Haleluya. Amen. Rero ubundi icyatumye Imana ishira hejuru Yesu Kristo nuko Kristo yashikije umugambi w'Imana wo kwifatanya n'abantu no kubapfira, kuko Imana yarondera umuntu ashobora gukora igikorwa nk'ico. Ngo Yesu amaze gukora igikorwa nk'ico, turabona aha mu Bifilipi aho twasomye, dusubireyo ku murongo wa kangahe? Ku murongo w'9. Abifilipi 2 umurongo w'9. Haravuga ngo nico catumye Imana imushira hejuru cane. Ikamuha rya zina rirenge ayandi mazina yose. Ku murongo wa 10, kugira ngo amavi yose azapfukame mw'izina rya Yesu Kristo, ayivyo mw'ijuru, ayivyo mw'isi, n'ayivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zatuye yuko Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Haleluya. Yesu nivyamworoheye irare isi.
amen. Yesu yararoraniwe mu gikorwa ciwe, kuko biravuga ati biciye mw'uko kwiyumvira kwiwe gushingiye ku mugambi w'Imana wo gucungura no guca ku musaraba, ngo nico catumye Imana imushira hejuru cane. Aha hejuru cane Bibiliya ivuga ntabwo ari mu bicu, si mu kirere, kuko iyo twumviye ngo nico catumye Imana imushira hejuru cane, umenga ni dans les nuages, si mu kirere. Ariko hejuru cane ni hejuru y'urupfu. Yesu ashimye. Ni hejuru ya kuzimu, ni hejuru y'abapfumu, ni hejuru y'abarozi, ni hejuru y'abadayimoni, ni hejuru y'impwemu mbi, ni hejuru ya kuzimu. Mu yandi majambo, Yesu yaronse intsinzi, yaronse victoire. Haleluya. Kuko igihe Yesu yaza n'umuhamagaro wiwe, ico Imana yakoze yamushize ko ivyaha vy'abari mw'isi bose. Igihe rero Yesu Imana yamushirako ivyaha vy'abari bari mw'isi bose, Yesu yari amaze kuja munsi y'ububasha bw'urupfu. Nico gituma bitubwira ati yarapfuye. Yesu ntiyari gupfa iyo ataza kuba ivyaha vyawe. Icatumye Yesu apfa nuko ivyaha vy'abari mw'isi vyose vyari kuri we. Bibiliya ivuga ngo ingero y'icaha n'urupfu, ngo Kristo yari munsi y'ububasha bw'urupfu, ariko amaze kwexekita agakora igikorwa c'Imana, Bibiliya ivuga ngo Imana yamushize hejuru ya rupfu, yamushize hejuru ya kuzimu, yamushize hejuru. Ariko ikinezera nuko burya intsinzi ya Kristo ni intsinzi y'abamwizera. Biriko birumvikana. Intsinzi ya Yesu, la victoire de Jésus, ni victoire y'abizera. Nico gituma Paulo abwira Abaroma mu gice 8:37 ngo nous sommes plus que vainqueurs, ngo turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Mu yandi majambo, Yesu yaranesheje. Bene da, Yesu ntazonesha, yaranesheje. Ntazo nibiri muri kazoza, ariko yaranesheje. Ko yanesheje, waranesheje. Erega Paulo iyo abwira Abaroma bari bahagaze mu nguvu zabo. Ukunesha kwari centre kuvyo bakoze, kuvyo bashikije mu nguvu zabo. Paulo aravuga ati nibihagaze mu vyo mukora, ahubwo tugendera mu nsinzi ya Yesu. Amen. Tugendera hehe? Tugendera mu nsinzi ya Yesu. Ariko rero ikibazo gihari nuko bamwe muri twebwe bakigenda batsinzwe, muri bo bumva batsizwe. Haleluya. Bumva batsizwe. Ariko warukwiye kugira ivyiyumviro bikubwira yuko ko Kristo yanesheje, waranesheje. Yesu yatsinze rupfu, kandi ntiyatsinze rupfu kubwiwe, yatsinze rupfu kubwawe. Ubundi umuntu ari muri Kristo Yesu ntazohangana n'urupfu rw'ibihe bidashira. Yesu yahanganye n'urupfu rw'ibihe bidashira. Haleluya. Mu yandi majambo, ntituzopfa, tuzobaho. Nous avons la vie. Dufise ubuzima budashira. Nico gituma umuntu atarakira Yesu amagarirwa kwakira Yesu. Kuko umuntu apfuye atakiriye Yesu aba yiteguye igihano c'ibihe bidashira. Kuko mubo Yesu yitangiye akanesha urupfu, uyu nta akse afise mu kunesha urupfu, ariko ari munsi y'urupfu.
abamwizeye nibo barenganye igihano cy'ibihe bidashira. Turabahirwe kuko ntituzonigana n'urupfu. Dufise umwami yaniganye n'urupfu akanesha. Uyu munsi turabanesha. Turabanesha bene data. Turabanesha. Haleluya. Yesu ashimwe. Iri jambo rivuga repanse cyangwa rivuga ivyiyumviro ni jambo rikomeye shengero ry'Imana. Kuko burya ubundi ico umuntu agaragaza hanze n'ivyo umuntu akora hanze ni ibintu bijanye n'ingene muri we ameze. Amen. Hari ikintu canyigishije igihe nariko ndategura mariage. Harageze ahantu abo duhura babimbwiye nyuma barambwira ati erega uri kurategura mariage wamenga uragwaye. Ariko naciye mbona ivyo ari vyo kuko ni igihe nirutse ndaruha. Bimwe ndabibona ibindi sindabibona. Imana ihezagira abarongora babibona. Harabitegura ama mariage batabibona. Bagakubita ku myamba hirya no hino mugabo birabatu. Haleluya. Biraba. Yesu ashimwe. Amen. Ariko rero ico nazibagira le jour du mariage nari navyibushe. Naba ndaba ku mafoto. Navuga ati Yesu yaramfyondeye akantu ku munsi wa mariage. Amisura nziza. Hey! Haleluya. Burya rero isura mbi iva mu kuntu wiyumvira. Burya nimukiteho ivy'umubiri. Umuntu niwamubona yoze ntuzuvuge ngo uyu agwaye umugera. Ntuzuvuge ngo uyu karabaye. Gatoya ni muri system. Haleluya. Imana ikoza ahantu umuntu muhura yagize amatama. Mwijoro rimwe umuntu mushaka kubonana uyu munsi ukavuga ati yo ejo mwahura ukabona umuntu afise amatama. Biva mu vyiyumviro. Haleluya. Rero iyo ugenda n'ivyiyumviro vy'uwatsinzwe, vy'uwaneshejwe, vy'uwatawe, umuntu atitaweho, umuntu atawe umuzi, umuntu yagowe, umuntu ari hasi, umuntu ari ku cavu, umuntu w'inzara, umuntu ashonje, biraboneka hanze. Usigara uhura n'abantu bavuga ati arapfuye karabaye. Yesu ashimwe. Kiri ivyiyumviro vy'uwanesheje. Haleluya. Amen. Hitamo kugira ivyiyumviro vya Kristo. Ivyiyumviro vya Kristo nivyo bizana gutotahara. Umuntu atotahazwa n'ingene yiyumvira. Yesu ashimwe. Cyo gituma mu Migani 23:7 havuga ati il est comme les pensées de son âme. Uko ari niko yiyumvira. Uko yiyumvira niko ari. Dushaka kugira ivyiyumviro bipfuye nginyuma umere neza. Yesu ashimwe. Rero gaburira umuntu wawe w'imbere. Burya le pense ivyiyumviro niwe muntu. Niwe muntu w'imbere. Rero iyo umuntu w'imbere ababaye n'umuntu w'inyuma arababara. Rero reka umuntu w'imbere agubwe neza. Gute yo gubwa neza? Mukaburira ijambo. Muha ivyanditswe. Reka uyu muntu agenda amenya ati burya Yesu yaratsinze. Intsinzi yiwe ni intsinzi yiwaje. Sinzonesha ariko naranesheje. Ngendera mu ntsinzi yiwe. Dushishwaho kunesha na Kristo Yesu. Burya ibi bibazo si byo kunyica. Uyu mwami yaranesheje. Haleluya. Yesu ashimwe. Burya n'ivyo umuntu akora turetse kusura canke apparence n'ivyo umuntu akora bijya biva mu kuntu yiyumvira. Ubonye umuntu aguma kubita amaswata ahushagurika, uyu muntu n'ingene yiyumvira.
Yesu ashimwe. Murakunda kubona kenshi abantu bakunda kumena ibintu, ugasanga umuntu mutumye ifana minsi yose ayishikanya acayikubita hasi. Yarayishikanye mugabo hajyagira yiguhe pa iciye imeneka. None biva kuki? Kandi bikama bibandaye. Nta cyizere yifitiye. Kiretse ko rimwe na rimwe n'abantu dushobora guhungabanya abandi. Umuntu waramuriye umutima, ivyiyumviro warabiriye umutima, iyo agushikaniye ikirahuri kwera wamuriye umutima pa gica kimeneka. Abantu barakeneye kugubwa neza. Haleluya. Amen. Ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Kristo yaronse intsinzi, kandi intsinzi ya Kristo ni intsinzi yawe. Ikindi Yesu yahawe niki? Ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Ku murongo w'icenda, ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Hallelujah. Le nom au-dessus de tout autre nom. Izina rirengeye ayandi mazina yose. Ariko kandi izina rya Yesu ni izina twahawe. Yesu ni yahawe izina rirengeye ayandi mazina yose kubwiwe, ariko yahawe izina rirengeye ayandi mazina yose kubwawe. Izina rya Yesu, izina riri hejuru y'ayandi mazina yose, ni izina wahawe. Yohana igice cya 16 umurongo wa 23 na 23-24. Yohana igice cya 16 umurongo wa 23 aravuga ati, kuri uwo munsi nta na kimwe muzombaza. Nukuri ndababwire, nihagira ico musaba data cyose azokibaha mu izina ryanje. Kugeza ubu naco mwasavye mu izina ryanje, musabe muzohabwa ngo umunezero wanyu wuzuzwe. Hallelujah. Ngo uyu munsi nous avons l'accès auprès du Père. Twegera Imana mu gusaba no mu gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Yesu avuga ati naco murasaba. Bene data, hagarika kurira usabe, kuko ngo ni wasaba mu izina rya Yesu Kristo uzohabwa. Sinzi ico usengera, sinzi he ugomba gushika, ariko saba mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikindi naco izina rya Yesu Kristo, iruhande yuko dusenga duciye mu iryo zina, izina rya Yesu Kristo rigaragaza ububasha. Mu izina rya Yesu harimo ububasha. Mariko 16 umurongo wa 17. Le nom de Jésus représente l'autorité. Nuko ngo hari ububasha mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nsha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica naco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Bene data, ibi nivyo vyiyumviro vya Kristo dukeneye. Hagarika kurira wige gutegeka amadayimoni. Hagarika kurira usengera abagwayi. Biragoye yuko uyu munsi turoranirwa mu buzima bwacu igihe tutaramenya izina rya Yesu Kristo ico rinyegeje. Ni izina twahawe. Bega iyo ujya wirukanya amadayimoni aragenda, canyagumaho. Aragenda. Iyo twirukanye impwemu mbi ziragenda mu izina rya Yesu. Erega twebwe nuko none impwemu mbi ziraboneka. Urazibona n'amaso gutya ukunda kubona wewe. None niki kikubwira ko zitagiye mu gihe utazibona nk'uko mbona?
ariko bene data ziragenda mu izina rya Yesu. Amen. Ikibazo nuko tugomba kwirukana impwemu mbi hama tukazibona ziriko ziragenda n'amaso yacu gutya. Oya ntavyibona. Ariko gira mu vyiyumviro vyawe yuko tuzosenda abadayimoni mu izina rya Yesu. Hama ivuze ati wa mpwemu mbiwe ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Shima Imana ko iyo mpwemu yagiye. Erega igituma itagenda ni kubera udashima Imana kubera yagiye. Iyo ushimye Imana ica yirukanga. Haleluya! Amen. None Bibiliya nivuga ngo tuzorambika ibiganza ku bagwayi bakire. None iyo tubarambitse ku ibiganza barakira cyane ntibakira. Ariko ntituvyemera. Kuko tugomba umuntu tubona ingena kize. Oya ntubona ingena kize. Wowe shima Imana uvuga ati Mana ndagushima ko akize mu izina rya Yesu. Haleluya. Hama cugenda niyo ndwara burya yagiye. Ni ronondo Jésus. Si amaso. Cyo gituma Yesu yavuze muri Mariko ahanyene igice ca 20 igice ca 11 ngiyo musenze mwizere yuko mwabihawe muzogira gute musobibona ni kese yo kwizera. Yesu ashimwe. Ngo nitwanywa ivyica ariko iyo turiwe mu nda tuja gupimisha. Umunsi umwe narajanye umuntu gupimisha sigara niyumvira igituma nagiye kumupimisha. Ndavuga ati yo Mana mbabarira nagiye gupimisha kwe. Haleluya. Sinzi nivyo turapimisha mugabo le nom de Jésus hari ububasha mu izina rya Yesu. Paulo avuga ngo ukuri mumaze kumenya bariko mugenderamo. Ako nibaza yuko ibi vyiyumviro turabikeneye. Yesu ashimwe. Ngiye gupimisha umuntu kweri mutumishi wa Mungu ndagiye kugaba turabire bice mu biganza. Oya sizosubira. Haleluya. Amen. Muri mwizina rya Yesu ngomba kuvuga ikintu canyuma kirimwo. Kiretse nubwo ubwa mbere ni izina par le nom de Jésus turasenga Imana ikatwumva. Hama ichaka bibice muri Kristo Yesu impwemu mbi zirasohoka. Zirahunga mu izina rya Yesu. Ikigira gatatu tukibona muri Petero wa mbere igice ca mbere. Petero wa mbere igice ca kabiri umurongo hirya yeje umwana yarahemye nabi mwijoro arahema nabi turambara impuzu tugira twiruke sinza akantu kanjemo ndavuga ati reka dusenge. Turasenga haiza akanya nca ndihagarara ko ndavuga ati ryami ku mwana. Rega bamugihamitse umwana atangura guhema neza. Nanje ati reka uwo mwana aryame. Haleluya. Ariko nanje mbere nariko ndatetemera mvuga ati karabaye. Yesu ashimwe. Hari ububasha mu izina rya Yesu. Amen. Rero twiyexerce kandi tugira ukwizera. Petero wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa 9 n'uwa 10. Ngariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Muri abami n'abaherezi. Muri hanga ryera. Abantu bashiriwe kubinyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe giye abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabakura mu muco wayo utangaje. Murongo wa 10 kera nta bantu mwarimwo ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ni mwari bwagirirwa imbabazi ariko noneho mwarazigiriwe. Ngo kera nta bantu ariko uyu munsi turi abantu b'Imana. Bwira mugenza baturi umuntu w'Imana. Kubera iki? Apana kubera dufise ubuhinga dufise ibintu bitandukanye twohagarara ariko kubera twagiriwe imbabazi.
gusa ikibazo nuko hariho bamwe batari babarira. Genda wibabarire kuko uri umuntu w'Imana, kuko wababariwe. Hari abantu bakija mu mamiriware bagasiga bayamenye kubera abona isura zabo bakazibona muri kahise. Reka kumena ivyirore, injira mu kirore uzi kuri umwana w'Imana, kuko burya mantari tujanye mu cirore ni image iguha. Yesu ashimwe. Iyo ugiye mu cirore wiyumvira ko upfuye ijisho, ntugire ngo uzakubona ko ufise ijisho rikomeye, uzakubona ijisho ripfuye. Ariko iyo ugiye mu cirore uvuga ati ndi mwiza, narakuzwe, ndi umuntu w'Imana, narahezagiwe, quelle image. Amen. Dukomere umwami wacu amashi menshi. Haleluya. Ivyiyumviro vya Kristo bizana kuroranirwa. Imana ibahezagire. Amen. Haleluya. Nagomba kwakira umuntu agomba guha ubugingo bwiwe Kristo Yesu. Twumvise yuko uyu Kristo yaranesheje. Yanesheje rupfu, yanesheje kuzimu. Yikoreye ibyaha vyiwe kubwanje nawe. Umuntu agomba kwakira Yesu agire gutya. Agomba guha Kristo ubugingo bwiwe. Aduze ikiganza ahari kugira ngo tumufashe atahe yakira intsinzi iboneka muri Kristo Yesu. Haleluya. Imana iguhezagire mwene data. Urashaka kuvyaguruka, ntutinye. Nundi ari hano akeneye gutangura kuba mw'ubu buzima duhejeje kwigisha hano. Hari uwundi ashaka kwakira umwami Yesu. Dukomere amashi Imana kubw'uriya mwene data. Haleluya. Tugusabe uze ngaho imbere kugira ngo tugusengere wakire Kristo Yesu. Haleluya. Oh, Imana ihabwe ishimwe n'icubahiro. Imana ikugirire neza. Abasigaye turashaka kuvyaguruka kugira ngo dusenge turangiza. Dusabe, oh, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dukomere Imana amashi menshi. Sabe mukozi w'Imana Anakre abafashe kwakira umwami Yesu. Abaririmbyi baturongore kugira ngo dusenge. Uduze ibiganza vyawe ushimire Imana. Dumana w'Imana Celebra mw'indirimbo uvuga ati ndumuraganwa na Kristo. Na Kristo none umuntu witegenja narahariwe Shima ko Yesu yaje. Yesu yaje gukiza. Yaje kubohora abanyagutse imitima. Tumuraganwa na Kristo Yesu. Na Kristo none umuntu witegenja. Mana ndaguhaye icubahiro, duze ijwi ryawe. Waraje kugira ngo abanyabyaha bacike ubwoko bwawe. Waraje ngabo umugwarizi yanyaze afise kububasha ubakure munsi y'ububasha. Waraje ngababoshwe babohoke. Waraje ngababoshwe n'imigozi babohoke. Ababoshwe n'amadayimoni babohoke. Senga mwene data. Isengesho ryawe umwansi araryumva kandi riramuhungabanya. Duze ijwi ryawe. Senga mu izina rya Yesu. Igihungabanya umwansi akaguhunga n'izina rya Yesu. Wahishuriwe. Urakoze mwami Yesu.